Turabahaye kaze kuri Gwiza 90 TV. Turabahaye kaze muri studio yacu. Turabifurije umwaka mushasha mwiza, uzobabere umwaka w'amahoro, eka wabere n'umwaka w'inyishu. Turi mu bihe bigoye cyane, aho kila muntu ashobora kwihebura akavuga ati mbega turiko turajahe, ati mbega amaherezo nayahe. Ariko nagoma ndabibutsa yuko nta kintu na kimwe kiba kw'isi Imana itakizi. Dusubiye inyuma gatoye, ndibaza abenshi barahuye n'ingorane, kandi abenshi barahunze intambara, barahungira mu bihugu bitandukanye. Izo ni ingorane mu zindi. Eka n'abatahunze bagasiga mu bihugu byabo barashoboye kubona impinduka y'ingorane, barabona impinduka y'ubuzima bari basanzwe babayemo. Ariko mwizo ngorane zose zagiye ziba kuri twebwe cankwe ku bantu bose, zibera ingorane kuri bamwe, ariko zikabera inyungu ku bandi. Ati gute? Urashobora gusanga umuntu yahuye n'ingorane mu gihugu, eka mbere akavuga ati je ndataye ndomotse, agahonga. Ariko yamara guhonga, iyo ageze Imana ikamuba hafi, ugasanga yamufashije, yamugaburiye, yamuhaye kila kintu, eka mbere agatera imbere gusumba nuko yarari akiri mu gihugu. Eka si ibyo gusa, hariho n'abashoboye gushika mu bihugu bitandukanye batari biteze yuko bopfuye bashitse muri ibyo bihugu, kandi bakaba bavuga ati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Ubwo rero kuba barashitse mu bindi bihugu, bamwe barateye imbere gusumba uko bari bavyibaza, eka n'abandi bahura n'ibibazo kandi. Ariko ibyo byose ni cerekana yuko kila kintu cyose kiba Imana ikizi. Ntukangwe n'ingorane ziko zirashika mu iki gihe, ntukangwe n'indwara z'ivyaduka ziko ziratera mu iki gihe, ariko wibuke yuko ari ibyageze Imana yatubwiye biriko birashika. Imana yaravuze igihe c'iherezo ibizoba. Imana yaratubwiye kila kintu kizogenda uko bizogenda bikurikirana mu gihe c'iherezo, kandi n'Imana yaraduhaye n'ibimenyetso bizoza biboneka mu gihe c'iherezo. Mugiye mugasoma mu byahishuwe, murashobora gusangamwo inyishu y'ingorane turimwo muri ibi bihe. Ariko nk'uko Bibiliya ibivuga, iravuga ati mu gihe c'iherezo abanyabwenge bazoba ibijuju, kandi ibijuju nabo bazoba abanyabwenge. Bibiliya iravuga ati hazoba ibintu ariko bizotahura bake. Bizotahura bake bivanye yuko bizoba ibintu bimwe binyegeje, bigatahura abari muri mpwemu. Ubwo rero mwene data, ndakwifurije umwaka mwiza w'2021 hamwe n'ibihe byiza, kugira ngo uyu mwaka tuzosoze amahoro,
dukoresheje amasengesho, eka dukoresheje n'urukundo no gufatana mu nda hagati yacu. Ndagusabe usome muri Yesaya 45 ku murongo w'indwi. Uwo murongo uzokwereka yuko ata kintu kiba Imana itakizi, kandi nta cago na kimwe kizoza gishikira ku bantu bari mw'isi Imana itakirekuye, kandi nta kintu na kimwe kizoba mw'isi Imana itibiye akabanga abasavyi babo. Rero mwene data, ibibazo turiko turahura navyo muri ibi bihe si ivyo kwirukira mu bantu batandukanye, si ivyo gutabaza abantu bo mw'isi, ahubwo nivyo gutabaza Imana yonyene yo mw'ijuru. Usomye muri Samweli wa kabiri ku murongo igice ca kabiri ku murongo wa 6 irakwereka yuko Imana nuyiyegereza iza kubera inyishu y'ibibazo byose. Imana ni waba hafi nayo izokuba hafi. Kwizera 90 TV tukwifurije ibihe byiza aho uherereye, tukwifurije amahoro n'umutekano n'icizere cinshi mu miryango yanyu. Tugusabe ubandanye kugira share buno butumwa kugira ngo ushike kuri benshi, kandi Kwizera 90 TV ishike kuri benshi. Musome muri Amosi 3 ku murongo wa 6. Haravuga yuko nta cago na kimwe kizoba Imana itakirekuye. Ubwo rero nimba atacago na kimwe kiba Imana itakirekuye, kubera iki twogera ubwoba n'ibyago bihari mw'iki gihe? Ibi byago bizoshobora kuba inyungu kuri wewe, kandi bishobora kuzoba ikibazo cankwe uruhombo kuri wewe mu gihe uzoba utatabaje Imana. Nababwiye yuko nta muntu ahari ushobora gutabaza mu byago bya kino gihe kiretse Imana, kandi nta kintu kiba Imana itakizi. Kwizera 90 TV tukwifurije umwaka mwiza mushasha, tukwifurije akazi keza abo kubo bishobokera gukora, tubifurije kandi kubandanya mufatanye mu nda aho muri hose. Bandanya kuba mukurikira ibiganiro bya Kwizera 90 TV, kubera turafise ibiganiro byinshi bica kuri Kwizera 90 TV, haba ijambo ry'Imana, eka n'ibindi, eka impano z'abantu zitandukanye, eka ibyo abandi berekana bageze ko bashaka kwifuza kubisangira n'abandi. Mubandanye kuba hafi kandi no gukwiragiza ubutumwa cyangwa ibintu bya Kwizera 90 TV. Eka tubifurize kuroranirwa muri byose, mugire ibihe byiza. Amen.